kirafise intambamyi muri rusangi kubera camye gihurumbirwa n'ibihugu biteye imbere biza gucukura ubutare bw'ibihugu bikenye kuva ku mahera make hama bagaheza bakagushora ivyo bahinguye ku mahera menshi bimwe bita determination de recharge mu gifaransa. Ubwira gatatu ni biturire vyidize ico gisata kubera usanga abanyepolitiki bo hejuru bafata ingingo mu bihugu bifise ubwo butare bakorana cane n'ayo mashirahamwe aza gucukura, ugasanga bikozwe ku nyungu z'ayo mashirahamwe nabo banyepolitiki baba bashaka gutunga vy'umurengera, bimwe bita collision hagati y'abanyepolitiki bafata ingingo n'amashirahamwe acukura ubutare. Iyo ni ikibazo nk'aha mu Burundi uravye igisata c'ubutare ntikirenza 1% ry'umwimbu wose mu gihugu. Amafaranga gitanga recette budgetaire mu kiga ca leta ni make ntaboneka. Amafaranga y'agaciro ava muri ubwo butare tuba twidoga ko ataboneka, ugasanga balance commerciale y'ivyo dushorera hanze, igipimo c'ivyo dushorera hanze uravye ivyo tugurira hanze ugasanga ni gito cane, ugasanga nta buhinga dufite bwo gukora ivyo bintu, na ca kigoraka ugasanga nta buhinga nta buryo, ugasanga nta bantu bavyigiye biga ivy'ubutare dufise bafasha mu kugira bagire ama etide ivyigwa, ugasanga inzego nyene zikorana kugira amahera ava muri ico gisata aboneke ari nk'ibanki nkuru y'igihugu, ubushikiranganji bw'eka ca leta, izo za obere ndetse n'ibindi, n'ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka. Inzego zategereza gukorana kugira iyo traçabilité ishobore kugaragara, harimo n'ubushikiranganji bw'ubudandaji n'iki, ugasanga ntibiriko biragaragara. Ikindi n'intuze igisata ingwara gifise n'ibi vyantuze kutamenya ubutare dufise ingene bungana mu gihugu, bukaza buratorwa giturumbuka, ugasanga uburyo bwo kubaka ibikorwa remezo bikenewe kugira bacukure neza ubutare ari nk'ivyo vy'umuyaga nkuba, amabarabara ugasanga ntibikwiye. Hanyuma ragaca baro nantuze na volonté politique, ico bita bimwe tuvuga nyene gufata ingingo za politike zo hejuru, ugasanga amategeko ahari nubwo abahari ari za code minier canke code de marché public by'amasoko ya leta canke code des investissements ibijanye n'ingene abagwiza tunga bakora, ugasanga ntibiriko birakurikizwa. Byose rero ni intambamyi zibangamiye cane igisata c'ubutare ngaha mu Burundi. Ubwa mbere ho nuko hubwo ushaka muri politike hejuru ko guhindura ibintu by'uko habaho amategeko agenga amasoko nyene bashobora guturishira hamwe bicukura ubutare, ibi by'uko hariho za code minier, amategeko agenga ubutare, ivyo by'uko usanga hageze gutora amashirahamwe gato usanga bibaye mu kanywa babo, ya mategeko yose ntakurikizwe, ivyo vyohagarara. Ucubona yuko biba biriko bizanira inyungu zamwe n'abandi. Ikigira kabiri nuko tugwa ico bita strategie minire, tukamenya tuti intumbero yo gucukura ubutare ni iyi, twifuza iki muri kafi muri kazoza ka hafi, kakure twifuza iki, twifuza gushika kuki. Ikigira gatatu nuko hoba ubwa mbere twokwita amategeko, amategeko ahari urabona ko akeneye ico bita texte d'application, ibindi bintu byoza kuyaherekeza kugira atomoke neza bijya bita cadre legal, hama umuco kuyo kuyakurikiza ukiyongera. Hanyuma ubwira kane nuko hoba ico twokwita gutangura gushira uburyo mu gutangura gukora ubutaco bita traitement des minéraux ngaha mu gihugu. Ubu bigezweho nuko ibihugu bibanza guhingura ubutare bakabanza kugica bukozeko mu gihugu nyene, hakubaza barabushora gutyo onyi umengo ni ibintu bakumbure mu kuzimu, bacokuye mu kuzimu bagaca batwara hanze, bico bita exportation brute. Ivyo bice bisaba rero ko gushana n'uburyo mu mahera bijya bintu bita by'amasoko ntangaguvu. Ikigira kane nuko hoba ikigwa cyo kuraba nyene igiture cogabanya muri ico gisata dufatiye kucigwa
c'ingene muri kahise ibintu vyagenze. Urabona hari n'amakontra leta yashize ikuraho, none ivyo vyagenze gute, babikoze ni bande, vyogwanywa gute? Ikigira gatandatu nuko iki kigo ca autorité de régulation du secteur minier cogirwa n'abahinga bakomeye, cofasha abanyepolitike gufata ingingo, kuko abanyepolitike baza barafata ingingo bafatiye ku vyigwa n'intumbero abahinga baba batanze. Hanyuma turamenya ingene ubutare buterera mw'iterambere ry'igihugu hagiye haraba ivyigwa. Hanyuma ikindi nuko bimwe bita environnement des affaires, kugira abagwizatunga bashobora gushira amahera muri ico gisata, haba umwuka mwiza muri environnement des affaires, ibi bikwinze ingwane z'amafaranga y'agaciro, zingene tuvunja n'ingene tugira iki, zikava mu nzira abantu bashorera ibintu hanze bagashobora koroherwa. Kumenya ati mbega amadovize y'abantu bashorera ibintu hanze abayabande n'abayaba baraheza akabagwabo kugira bashobore kuza barifasha n'ibindi baba bakeneye, ivyo byose bigaheza bikaraba. Hanyuma bikarabwa haba ikintu gikomeye cane, nuko Uburundi bwo kwinjira muri ikiye muri ca kigo, bigatuma gukorera mu muco byiyongera, amakontra sinye akaboneka agakorerwa mu muco, bimwe bita kwerekana amafaranga avuye. Ico gihugu kirashobora gufasha igihugu mu bijanye na prospection, ico bita bijya by'ubushakashatsi, gushika bashobore gucukura ubutare, bimwe bita prospection, recherche na exploitation. Izo ntambwe zitatu zose zikaba ico kigo kiriko kirafasha leta y'u Burundi. Turasuye gutera kamo leta kwinjira muri itiye, kirya kigo mpuzamakungu gifasha cane cane n'ibihugu bitaratera imbere, kugira bishobore gusinya amakontra meza kandi aboneka, bigakorerwa mu muco.